amakuru atandukanye kuri Omega Radio. Ni kuri wedi3 akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio. Ndabaramukije inshuti bagenzi ibigano bya Radio Omega ndabanikaze muri noca make y'amakuru mu rurimi rw'ikirundi mugamukizwa na jewe Citizen ndayizeye. Bora nja mu maconcert cyangwa mu biteramo twitirira guhimbaza no gutazira kaza wumva umuririmbyi ahagaze ngaha kaza wumva ari namuye ngo muhaguruke dutambira Imana muhaguruke dukomera amashimana ngo kubera ngo twaremewe gutazira no guhimbaza ukumva icyo ashatse kuvuga ariko uburyo kivuze bisaba kutanga insobanuro yacu. Umuririmbyi akaba n'intumwa canke apotre Apollinaire Habonimana arahamagarira abaririmbyi imphimbazamana kumenya neza icaco uguhimbaza ngo na cane kuno munsi utunenge tutabuze mu bijanye n'umurimo wo guhimbaza ni mwihugurwa aherutse guha abaririmbyi bo mu ntara ya Bubanza. Ugwaruka gushengero Pentecostal Church of God Burundi ryo mu Nyakabiga gwaraye rutanguye igikorane kiriko kirabera muri iryo shengero ngo ni mu ntumbero yo kudatakaza umwanya mu bitagira ikimazi muri kino gihe abanyeshure bari mu karuhuko. Umukozi w'Imana Ndwimana Didier yahoze yitwa Suguje gikora indirimbo DC kino gihe azwi nka Man of God canke Prophet of Jesus Joshua yaraye atahutse ava ibukirasazi mu ntara ya Gitega aho yaramaze imisi aremesheje igikorane cyo kubohoka ngo akabashima ivy'Imana yikoreye. Mu makuru yo hanze turashika mu gihugu c'Uburusiya ayishiramwe mvuga butumwa Eurasia ryahungukiye mu gushobora gutanga amabibiliya ibihumbi 600 bari bagiye kuraba ihiganwa ry'igikombe c'isi mu mupira w'amaguru nayo mu Faransa hakaba haratanzwe bibiliya ibihumbi 8. Mu Buhinde abakristo 15 bagirizwa icaco ko barabwiye abantu ubutumwa bwiza bituma bahindura amashengero yabo. Bane bo bakaba baciriwe umunyororo w'imyaka 3 n'ihadabu ry'amaeuro 629 nayo 11 bakaba barahunze batinya ko bohagarikwa. Idonido jya makuru ni gihe cy'isaha 2 z'ijoro Citizen ndayizeye akaba ari jene niko ndabashikiriza ino camake Imana ibahezagire. Amakuru atandukanye kuri Omega Radio. Ni kuri wedi3 akaburungu Radio King akaburungu com akarunga kitse radio akarunga kitse Omega akarunga ryamye radio.